Ndagusuhuje nkuha kaze nshuti mukunzi wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure, ntunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye, wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Tanzania, ndagukengurukiye cane. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'indwi umwaka n'ibihumbi 2023, utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ya Isange TV, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi, umwanya ku mwanya, kandi vyose uko vyakabaye. Ntanguriye kuri iyi nkuru iriko iravurwa kuri dosiye ya Bunyoni, nuko nyene uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yumvirijwe mu ntahe y'umwiherero. Abacamanza ba sentare Ntahinyuzwa nibo bumvirije Bunyoni, yumvirijwe mw'ibohero rikuru rya Gitega mu mugwa mukuru wa politike, aho apfungiwe kuva ku wa 18 Mukakaro 2023. Ingingo ya sentare Ntahinyuzwa itegerezwa gutangazwa mu masaha 72 kubw'igitabo kigenga ingene imanza zitohozwa zikanacibwa. Hari isaha 5 z'umutaga wo kuri uwu wa gatanu niho umugwi urongoye umukuru wa sentare Ntahinyuzwa ariwe Emmanuel Gateretse watangura kumviriza uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Umutekano wari wongerejwe, abapolisi benshi bafise ibigwanisho vya rutura bari bahashitse. Ibikorwa vyarahagaze, kuramutsa abapfungwa, ibikorwa vyo gusanura vyariko bikorwa na Obuha vyarahagaritswe, uko akaba ariko bivugwa n'ababibonye. Bamwe mu bamenyesha amakuru bagerageje gushika kw'ibohero rikuru rya Gitega, igipolisi cashatse kubirukana, ariko umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yabibukije ko bafise uburenganzira bwo kurondera amakuru. Gusa yatubwiye ko tworindira intahe y'icese kugira ngo twumve ibivugwa nk'uko bisanzwe bikorwa mu Burundi. Intahe zo mu mwiherero zikaba zibera mu mwiherero nyene mu Burundi, uko akaba ariko bivugwa na mugenzi wacu yari ahari, ariko atashatse ko umwidondoro wiwe umenyekana. Umwigeme w'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, umudereva n'umupolisi amucungiye umutekano, yategetswe kuja ku metero 50 uvuye ku bwinjiriro bukuru bw'iryo bohero rikuru. Bunyoni azoba yemerewe kwakira abaza kumuramutsa ku munsi wa mbere, ku wa gatatu no ku munsi wa gatanu. Abana biwe n'umukenyezi wiwe nibo bonyene bemerewe kumugendera, bazoba bafise hagati y'iminota 5 na 15 yo kuvugana nawe. Uko akaba ariko amasoko mu buyobozi bukuru bw'amabohero yabwiye SOS Media Burundi. Ku munsi wa kane abandi bagabo bakurikiranwa muri dosiye imwe na Bunyoni bararungitswe mw'ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko, aho yahora apfungiwe. Abo ni Colonel de Police Desire Uwamahoro yahoze arongoye igipolisi kidasanzwe kijejwe kugwanya imigumuko, hamwe na Colonel de Police Samuel Destino Bapfumukeko yahoze ajejwe igendereza mu ntara ya Makamba mu bumanuko. Uwa mbere yari yamaze umunsi wose yumvirizwa mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, ari kumwe na Kome Niyonsaba yahoze ajejwe inyubako z'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Apfunzwe kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu guheze. Alain Guillaume Bunyoni arahakwa gupfungwa imyaka 30 hamwe ivyo yagirizwa vyoronka ivyemezo. Amashirahamwe menshi yo mu gihugu na mvamakungu aharanira agateka kazina muntu yasavye abategetsi b'u Burundi kudahengama mu rubanza rwa Bunyoni. Muyariko haravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, nuko muri Nord Kivu amaradiyo ariko aridoga kubera ko M23 yabujije gusamiriza ikiganiro Sauti ya Wahami. Kuva ku wa 18 Mukakaro amaradiyo avugira muri teritwari ya Rucuru na Masisi mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo ntakirekuriwe kuvuza ikiganiro Sauti ya Wahami. Iyo ngingo yafashwe na M23, umuharo urwanya ubutegetsi usanzwe ugenzura igice kinini c'ayo materitwari. Umuvugizi wa M23 akaba avuga ko ico kiganiro cabujijwe kubera ko kirimwo imvugo yicanishamwo. Umukuru w'urunani rw'abamenyeshamakuru muri Kongo UNPC igisata ca Rucuru akaba avuga ko iyo ngingo ihonyanga ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru no kutubahiriza uburenganzira bw'abamenyeshamakuru. Ikiganiro Sauti ya Wahami catangujwe n'abarongoye ibimenyeshamakuru mu ntara ya Nord Kivu bafatanije n'abamenyeshamakuru bateshejwe izabo
bahunga uduce turimwo intambara muri teritwari ya Masisi na Rucuru hasanzwe harafashwe n'abarwanyi ba M23. Abamenyeshamakuru bakaba bavuga ko ico kiganiro kivuga ubuzima bw'abateshejwe izabo n'intambara bo muri izo teritwari zibiri basanzwe bari mu makambi ya Nyiragongo no mu gisagara ca Goma. Amaradiyo avugira muri Rucuru yaronka amakuru nyamukuru ku bijanye n'abateshejwe izabo babikesha abamenyeshamakuru bari i Goma mu mugwa mukuru wa Nord Kivu bahunze indwano zihuza M23 n'abasoda ba Kongo. Bamwe muri abo bamenyeshamakuru bemeza ko batewe ubwoba bwo kwicwa na bamwe mu barongoye imigwi irwana. Muri Ntwarante 2023, M23 umuhari witwaje ibirwanisho uri mu buraruko bwa Kivu waza warabujije ko havuzwa ikiganiro Sauti ya Wahami mugabo havugwamwo amakuba ahanze abakongomani mu makambi y'impunzi i Goma. Ibiganiro vyacu twabisamiriza ku vyo M23 iriko irakora muri zone ya Rucuru. Nguko uko bivugwa n'abarongoye ibimenyeshamakuru bari i Rucuru batavuze amazina batinya kugirirwa nabi. Iyo ngingo yari yakiriwe n'abarongoye ibimenyeshamakuru muri teritwari ya Rucuru. Ku wa 18 Mukakaro 2023, M23 yarabujije amaradiyo yose kuvuza ico kiganiro kuri ayo materitwari yose. Iyo ngingo yakwirikiwe no gutera ubwoba abamenyeshamakuru bakora ico kiganiro bari i Goma n'abandi bari i Nyiragongo. Ku bwa Innocent Gashamba harongoye UNPC igisata ca Rucuru. Kubwiwe uko ni uguhonyanga uburenganzira bw'umwuga wo kumenyesha amakuru mu ntara ya Kivu ya ruguru, kutubahiriza itegeko ryo kumenyesha amakuru hari vy'abamenyeshamakuru bajejwe. Ubu M23 yabujije ko ico kiganiro kivuzwa ku maradiyo yose akorera aho barongoye mu gihe camenyesha uko impunzi zimerewe. Ati gusa hamwe n'ibibera hamwe n'ibibera mu makambi y'impunzi zateshejwe izabo zirigoma. Ku bwacu tubona ko ari uguhonyanga uburenganzira bw'abamenyeshamakuru mu duce turimwo intambara kandi twari dufise uburenganzira bwo gutanga amakuru atohojwe neza. Uko akaba ariko yavuze. Aca yongera ko ati bamwe muri bagenzi bacu batanguye guterwa ubwoba ku mbuga ngurukanabumenyi. Turibaza ukuntu tugiye gukora umwuga wacu wo kumenyesha amakuru mu gihe tubangamiwe muri ako gace kubera umutekano muke uri mu ntara yacu. M23 yo ikaba ivuga ko yafashe iyo ngingo mu ntumbero yo kuzitira kubera ko ayo maradiyo yari yashatse gushikiriza ubutumwa burimwo amajambo acanishamwo. Lawrence Kanyuka avugira M23 mu vya politike yamenyesheje ko bagiye kwicara hamwe n'abo bamenyeshamakuru kugira ngo barabe ko botorera umuti ico kibazo. Gutya amaradiyo n'imboneshakure vyo muri ako karere bikore neza hatatunenge mu mwuga. Abamenyeshamakuru bamwe ntibagikoresha ubuhinga bw'umwuga mu guha amakuru abamenyeshamakuru ku bijanye n'uko ibintu vyifashe ku rubuga. Twarabonye ko bamwe muri bo bavuga ivya leta ya Kongo bisanzwe atari ukuri. Nico bituma tugiye kwicara hamwe nabo kugira ngo iyo ngendo mbi ihave, kandi bamwe mu bamenyeshamakuru barakoreshwa n'abategetsi ba Kongo kugira baducafuze. Bikaba vyavuzwe na Kanyuka. Kuri ivyo ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru bageramiwe JED igisata co muri Kivu ya ruguru bavuze ko M23 ishaka akaryo ko kwiyeza ku maraso y'abanyagihugu yama irasesa mu duce two muri Rucuru. Taiva wundi harongoye JED muri Kivu ya ruguru hakaba asaba amakungu gufatira ibihano abategetsi ba M23 kubera ko bateye ubwoba abamenyeshamakuru bategerezwa gukora umwuga wabo mu bwigenge bwuzuye. Ivyo M23 igira ni uburyo bwo guhuma amaso amakungu kugira ngo ntihibonekeze ububisha bakora muri Rucuru. Abamenyeshamakuru bavuze ivyo bakora birababaza bigahungabanya imigambi baba bafise. Uko ni uguhonyanga agateka k'abamenyeshamakuru mu buryo butagira izina. Amakungu hakwiye gufata ico kibazo mu minwe kugira ngo bafatire ibihano abo bagizi ba nabi. Uko akaba ariko Taiva wundi yavuze ashimitse. Amaradiyo menshi yarugaye kuva hadutse indwano hagati ya M23 n'abasoda ba Kongo muri teritwari ya Rucuru na Masisi. Abamenyeshamakuru bashika 10 barahungiye i Goma ku mugwa mukuru wa Kivu ya ruguru kubera imvo z'umutekano.
ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravurwa irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi.